ndivyo ko tuganira ku ijambo rya Kristo, kuko mu mutima wanje mfise ikibazo. Haleluya. Murabona abakizwa barakorana, abakristo barakorana, abarokore barakorana, ariko ubuzima bwabo bukama ari bwa bundi, bakama bari muri vya bindi nyene. Haleluya. Ntaco bimaze yuko dukorana kugira ngo dusubire mu nzu tugume turi babandi. Haleluya. Ntaco bimaze ko tuza ngaha tugasimba tukicara tukatahamura turi babandi, tukumva kumenga ibibazo byose vyaheze, ariko turasubira muri tugasura muri bwa buzima. Semeni amen. Bivuze ko tuganira mu ijambo ry'Imana. Hariho ikibazo uyu munsi mu ishengero ryose kwisi yose cuko abakristo benshi uyu munsi bameze nk'aba bakobwa batanu bijuju, bafise amatara ryo jambo ry'Imana, ariko atagira amavuta, atagira ubushobozi bwa mpwemu yera. Ahatari ubushobozi bwa mpwemu yera ntihabaho transformation. Ahatari guhinduka ntiyashobora kuboneka ubuzima bushasha. Ahatari ubuzima bushasha ntiyashobora kugira ivyizigiro byo kuzosubira mu ijuru. Mwavyumvise? Nyamba tuza mu mashengero kugira dutambe gusa, dusimbe, dusirimbe, ntaco bimaze. Toshaka tugasubira iyo twavuye, kuko nahandi twaratamba. Mwavyumvise? Nahandi twaratamba, nahandi twarumva umuziki kumbura usumba n'uyu twumva. Twaratamba. So nigiki gitandukanye, hari itandukaniro. Nuko twaronse umugabo ashobora kuduha ubugingo budashira. Nuko twaronse umugabo tudatamba kugira ngo tunezerwe, ahubwo duha umunezero, tugatamba kubera umunezero yaduhaye. Haleluya. Nuko twaronse umugabo yitwa Yesu Kristo, yaduhaye ivyizigiro byo muri buno bugingo n'ivyizigiro by'ubundi bugingo. Reka ndababwiza ukuri, n'utumwanya wawe w'ubujene hitamo ikintu kimwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nta gihe tugifise kininiya, nta mwanya dufise uguta, kuko Kristo, haleluya, ndagomba kubaganiriza abantu Kristo azoza gutora. Tuve mu vyijije. Yesu ashimwe cyane. Yaravuze ngo azoza gutora ishengero. Haleluya. Siko? Reka dusome mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 51. 1 Corinthiens 15:51. Dusome mu izina rya Yesu. Abikorinto ba mbere igice cya 5 ku murongo cya 15 51 umurongo wa 51. Haravuga ngo ndababarira akabanga. Ntituzosinzira twese. Ariko twese tuzohindurwa. Mu Gifaransa bavuze ngo nous serons transformés. Mwavyumvise? Abizeye umwami Yesu Kristo bose ntibazosinzira. Abapfuye bizeye, Bibiliya ntibita ko bapfuye, ivuga ngo barasinziriye. Kuko abapfuye basanzwe barapfuye nyene. Hama abazima ntibapfa barasinzira. Mwavyumvise? Iyo twebwe uyu munsi tuvuye muri uno mubiri, Bibiliya ntivyita gupfa, ivyita gusinzira. Kubera ko bajyamanye ubuzima muri bo, hama ngo bazokwikangura, ngo cagihe inzamba izovuga, kuko bo bajyamanye ubuzima muri bo. Haleluya. Abazoba bakiri bazima nabo ngo bazogira iki? Bazohindurwa. Ariko namwe babwira ikintu kimwe giteye ubwoba, nuko ubwo bushobozi buzoduhindura umunsi Yesu azoza. Nibwo bushobozi nyene uyu munsi bwo guhinduka mu buzima bwawe. Mwabyumvise? Nukuvuga mu gihe uri kurabaho ubuzima udahinduka, nta byizigiro bihari yuko Yesu niyaje uzoba transformé. Kuko c'est la transformation. Nuguhinduka uyu munsi kuguha ivyizigiro byuko Yesu niyaje uzohindurwa rero burundu. Abakristo birirwa baragwana mu ishengero muga bagafite ibyizigiro ngo tuko turaja mu ijuru. Abakristo birirwa barakubitana, abakristo birirwa barazana urusaku mu ishengero, ariko bakayibaza ngo bazoduga mu ijuru. Ndababwiza ukuri, iryo juru nta numwe azorigeramwo atawuriko ahindurwa n'umwami Yesu Kristo, kuko Kristo azoza gutora abasa nawe. Mwabyumvise? Kristo Yesu azoza gutora abasa nawe. Abo yacunguye niba azoza gutora. Abo yacunguye nabo babayeho gute? N'abantu bafise ubuzima nk'ubwiwe, n'abantu bafise inyota yo gusa nawe, n'abantu bafise inyota bahahamiye buri munsi gusa nawe. Ariko uyu munsi sivye imitima y'abantu benshi hahamiye. Uyu munsi imitima y'abakristo ifise byinshi hahamiye. Birababaje kubona uyu munsi mwishengero kuri podium, uyu munsi twigisha ivyo Yesu yavuze ngo nivyo abapagani bitwararika. Ni naco gituma tutabironka. Yaravuze ngo mukurikire ubwami bw'Imana ni iki? Ngo hama ngo ivyo bindi muzogira iki?
muga kubera ko uyu munsi muri message havugwa kwambara, kujya, mariage, visa. Tuvuga ivy'umubiri ntituvuga ivy'impwemu, niyo mpamvu n'ivy'umubiri tutabironka. Mwabyumvise? Principe z'Imana ntizihinduka. Yaravuze ngo mwitware ku bwami bwanje no kugoroka kwanje, hama ibyo bindi nzobibongera kuko arazi ko tubikeneye. Mugabo gushika uyu munsi urasanga imyaka 20, 30 ukaguma muri wa wundi. Ubwoko bwanje bwishwa no kutamenya. Ubwoko bwanje bwishwa no kutamenya. Uramugura ndifuza kubaganiriza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi umuntu ataguhanuriye umugabo wumva ko umenga urabuza amahoro. Uyu munsi umuntu ataguhanuriye imodoka wumva ko ufite ikibazo. Ariko nturigera wibaza kubera ko abandi babironka batarinze guhanurirwa. What's the problem? C'est quoi le problème avec l'église? Kubera iki abandi bagura amazu, bahagura amamodoka ata professionnalize kuvuga. Mume amen. Ndababwira. Naho mutavuga amen ndababwira. Simvuga kugira ngo ndonge amen nyinshi, ndavuga kugira ngo mpemu w'Imana ambwirire amen. Haleluya. Iyo tuvuze iby'umubiri muvuga ngo sema yote, vuga ngo sema yote rero. Semeni amen. Mwumvirize, erega Imana ntacyo yatwimye. Ikibazo no kubera guhababuka ibintu byo mwisi byaraduhahamuye. Imana iraraba imitima yacu ikabona ukuntu yahahamutse. Imana ikavuga ati ibi bintu nobirekera mu bana banje sinosubira kubabona. Umwana nahabasamuragwa ntashobora kuronka mu gihe atarakura, mu gihe atararonka maturité ya responsabilité, naho yo bari samuragwa ntashobora kubironka. Ubusamuragwa turabufise muri Kristo, ariko niyo tutakura ntidushobora kuronka ibyo Imana yatugeneye. Mwabyumvise? Niyo mpamvu tutigisha imodoka, tutigisha amazu, tutigisha abagore, tutigisha abagabo, twigisha umugabo umwe arimwe byose ni Yesu Kristo umwami w'abami. Abikorosayi igice cya mbere 15 muvyumve bakizwa. Haleluya. Uyu munsi hariho icyo no kwita un faux réveil itariyo y'ibintu by'ibitangaza bitari byo ngo muri mpemu yera, aho message zose zivugwa ari z'umubiri gusa, charnel, un message matériel produit des chrétiens matérialistes. Message y'umubiri iproduce abakristo b'abanyamubiri gusa, ariko ibyizigiro byacu si byo ngaha abantu mwe. Ibyizigiro byacu ni byo mu ijuru. Tuzobaho hano ku isi ariko no mu ijuru. Bisigura ngo haleluya, tukiri hano mu isi Imana irazi ko ari byo dukeneye. Tubwiza kubaho turi équilibré. Ariko ikibazo dufise twarose message y'ivy'umubiri, tubayeho nk'abanyamubiri kandi tutari abanyamubiri, turabanyamwe mu bantu mwe. Imbere yuko tuba umubiri n'umushaha turi mwemu zavutse ubwa kabiri muri Kristo Yesu. Ndusomere Colossiens 1. Abikorosayi igice cya mbere murongo wa 15. Colossiens 1 chapitre 1 verset 15. Kristo uwariwe hamwe n'igikorwa ciwe ubona umutwe w'amajambo niwe shusho y'Imana itaboneka. Niwe shusho y'Imana itagira iki? Itaboneka. Uvuze babwira ikintu kimwe. Hari ikintu uyu munsi kigezweho ku rwego rw'ushengero ku isi yose, ikintu bita ecumenisme. Ni ikintu bavuze ngo abantu bose basenga Imana imwe, ngo abantu bose n'aba atengo basenga Imana imwe, ngo kubera ko ngo nabo barizera Imana, ngo bijya bikorwa bakora ngo nivyo bituma baronka agakiza. None babwire nk'ishengero, umuntu wese aje muri kino kibanza, genda ubwire mugenzi wawe, umubwire ngo udaciye kuri Yesu Kristo ntushobora kumenya Imana nyayo. Kristo niwe shusho y'Imana. Mwavyumvise? Nta muntu n'umwe yigeze kumenya Imana adaciye kuri Kristo, ntibikunda. Kristo yaravuze ngo wigeze kubona Imana atari umwana, ariko arivuga ngo nuwo umwana amuhishuriye. Bisigura ngo iyo Yesu ataguhishuriye data ukuri ntushobora kumenya data, ntushobora kumenya Imana nyayo. Nabo ndababwire muri uno mugoroba ngo abantu bose basenga badaciye muri Kristo Yesu basenga izindi Imana, kuko Imana yashize muri Kristo Yesu mu buryo physique kugira ngo abe ari we turaba, kugira ngo turabewe tumenye Imana. Mwavyumvise? Hama nk'ikiri ngaha murazi gituma uyu munsi abapagani batizera, kubera ko nabo ntibashobora kubona Yesu bataravye wewe. Muranahura abapagani ntibashobora kubona Kristo batambonye muri wewe. Nico gituma uyu munsi abantu batifuza gukizwa, kuko bararaba bakizwa bakabona ni bahofeta l'image de Christ. Abantu ba mbere barusha,
abantu bambiye bapyapyapya ni wapi? Amacakubiri ya mbere arihe? None mushaka abantu bakizwa gute? Erega abambere ntibavuga pyapyapya, abambere bari babayeho ubuzima bwa Kristo mu rukundo rw'Imana. Abantu nibo bizana bakavuga ngo turifuza kubana n'abajya abantu, turifuza kumera nkabo, turifuza ubuzima nk'ubwo bafise. Message yanje ngiyi nuko wowe wasaba Imana ikaguhindura ku rugezo umwana so utarinda kumubwira, akakubwira ngo nyigisha Imana yawe, nyigisha Kristo wawe ndifuza kumumenya. Turakeneye abaririmbyi bahimbaza Imana. Imana ntiyavuze ko kwirondera abaririmbyi, Imana yavuze ko kwirondera abagiziki, aba worshipers, abahimbaza Imana. Apana abaririmbyi, muzo musoma Bibiliya neza. Yes, abaririmbyi ni benshi, ariko abahimbaza Imana ni bake. Imana rero yavuze ko kwirondera abaki, abahimbaza Imana. Apana bagira ama backups menshi. Oya, abaririmbisha imitima yabo, abacuraranzi ndababwira namwe ngo Imana kwirondera abayicurarangira, ariko batayicurarangira n'intoki, abayicurarangira mu mitima imbere yo kubacuranga n'intoki. Ni Imana kwirondera muri kino gihe. Tuve muri business, tuje mu gikorwa Kristo yaduhaye, tuve mu manyanga, tuje mu cyo Kristo yadusigiye, kandi ntacyo tuzomuburana. Mubisome mwumve, birimwo vyose muri Kristo. Mwumve 15 tuvuge ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe byose, niwe mfura yacu. kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ariho vyose vyaremewe. Umviriza, bya bintu byose wifuza vyaremewe muri Kristo Yesu. ivyo mwijuru, ivyo mwijuru, nivyo mwisi, nivyo mwisi, ibiboneka, n'ibitaboneka. uri intebe z'icubahiro, uriz'ubwami, uriz'ubukuru, uriz'ububasha, byose vyaremwe nawe. Ibiboneka n'ibitaboneka vyaremewe muri Kristo Yesu. Bisigura ngo turi muri Kristo dufise all in one, dufise full bouquet. Mwabyumvise? Dufise vyose. Ndamukubwira abantu bagenda kurondera ku misozi, ndamukubwira abantu birirwa mu byumba by'amasengesho bari confine, ndamukubwira ngo mukeneye ikintu kimwe gusa, murakeneye Kristo Yesu, kuko ibyo murondera vyose biri muri we. Yesu mwiruka mu misozi, Yesu mwiruka mu byumba, Yesu mwiruka nguyu Kristo Yesu. Ubutumwa yadusigiye bwakire mu mutima wawe, urabe kutaronka vyose muri we. Kubera iki abantu birirwa barasenga ariko bagahereza kuri vya bindi, ariko bakabandanya bakora vya bindi? Mwari muzi ko formule idafunctiona nuko atariyo? Mwabyumvise? Nimo maze imyaka 10 ukora kwa kundi, ha muzo mugabo ko atampinduka. Change, hindura, sivyo, kuko ivya Kristo birakora, kandi nivyo, kandi n'ubuzima, kandi n'ubugingo. Kandi ndababwiza ukuri, Kristo yadusezeraniye ubugingo budashira, ariko yaravuze ngo tukiri hano azabidushumuje incuro 100. Ukeneye iki? Ko vyose vyaremewe muri we. Mwumve gituma abantu bajarajara. Uno mugwi wa twese turakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Twese ndagenda kizwa. Haleluya. Kuko ni kenshi tubeshera Imana, ni kenshi tujarajara tukarondera icyo tutari dukwiye kurondera. Haleluya. Murakeneye kubona ubwiza bw'Imana, murakeneye kubona ibyo mutigeze kubona mu buzima bwanyu, murakeneye kubona amasezerano y'Imana ari muri Bibiliya, apana amasezerano mwumvise. Je précise très bien, kuko hari ibintu byinshi abantu bavuze mu bigumbagumba byabo babyita ngo amasezerano y'Imana. Burya Imana ishitse icyo yasezeranye. Mwabyumvise? Imana ishitsa icyo umwana w'umuntu yavuze, Imana ishitse icyo ubwayo yasezeranije. Turi kumwe? Nyamuyu munsi ukiri muri amasezerano yo mu byumba by'amasengesho yahe, futa mu mutima wawe, emera wakira ubutumwa bwiza, hamurabe ko Imana yavuze kuza ngo kitaba mu buzima bwawe. Ubwoko bwanje bwishwe niki? Nukutamenya. Ndabona babwire Kristo uwariwe. Kristo kugira ngo ndabaha akaroro kari simple, ni nko kumuntu yo kubwira ngo genda ujye ibiharage kugira ngo uronke sanganyangaburo, genda ujye ibitoki kugira ngo uronke iki ndema mubiri, genda ujye akakubwira nk'ibintu 1000 ubwirizwa kujya kugira ngo uronke amagara meza. Kristo niwe yaje gute? Kristo yaje
ari umuntu urya hama ukaronka byose, ukaronka sanganyangaburo, ndema mubiri, ukaronka vyose muri byose. Haleluya. Nico gituma abantu barushe, si Imana iruhije abantu, kuko Yesu yaravuze ngo nimuze abarushe n'abagize iki, ndagira iki. None gute turuhira muri Kristo? Nukuvuga nti turi muri Kristo, nyamburushe nturi muri Kristo. Vuga ngo sema yote, kuko naho mutabivuga ndabivuga tu. Biravuga ngo mu bihe vya nyuma hazogwaduka abavugishwa n'Imana b'ibinyoma benshi, siko? Ngo kandi ngo bazomubiriza, ngo abantu bazokwikoraniriza abantu, ngo bavuga ngo ibihwanye n'ivyo amatwi y'abakeneye kumva, siko? Mubirize rero muri kino kibanza, ntimuzokwigera mwumva ibyo amatwi yanyu akeneye kumva, muzokumva icyo Imana ikeneye ku buzima bwanyu. Mupone muokoke, mupone muwache. Umva, si bibiri, ni kimwe, nugukizwa. Mwabyumvise? Si ukuvanga, nugukizwa. Nta shuri zibiri zihari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko nasanze kugira umuntu ashobora kuronka audience, il faut yuko avuga ibyo abantu bifuza. Ni kuvuga abantu revyo bifuza, nabo nyine barondera umuntu ababwira ibyo bagize iki. Ni kuvuga ni business y'abo bantu babiri, y'abashaka ibyo imitima yabo yifuza, na wa muntu akeneye kubaho. Mwabyumvise? Ariko iyo si business ya Kristo, ibyo si vya Kristo, n'ibindi bintu tutazi. Ariko ndifuza umuntu wese aje muri kino kibanza atahane nibura iki kintu kimwe: Kristo niwe ntumbero yacu, Kristo niwe ntumbero yo kwizera kwacu. C'est lui le fondement. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo kuko amashengero ngo amara imyaka 3, imyaka 5 agaca senyuka. Ndamubwira ngo inyubako yose idafise urufatiro rwo irasenyuka. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Ndasubiramo, inzu yose idafise urufatiro nyago iragira iki? Irasenyuka. Mwari muzi ko ibihe uko Imana yabigize ariko biri, umuvo uzoza. Iyo mvura izogira iki? Si kubera ko uri umukristo kutazoronka imivo, oya, bizoza, ibikugerageza bizoza. Ariko la façon uzokwitwara muri ibyo bihe nibyo bizodetermina urufatiro rwawe. Urufatiro z'umukiranutsi zisenyutse n'ukuri iki? Vuga ngo amen. Amen. Tuvuga iki? Ku bintu byose twabibonye tugasanga sivyo, ku bintu byose twabikoze tugasanga sivyo, turakeneye Kristo Yesu mu buzima bwacu. Haleluya. Abaroma igice c'10. Burya hari igihe twibaza ngo tubirimwo kandi tutabirimwo, twabivuyemwo kera. Reka ndababwiza ukuri, Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo. Yesu ntiyavuze ngo muzobamenyera kundimisha, oya. Yesu ntiyavuze ngo muzobamenyera mu gusimba hejuru, oya. Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo. Bisigura ngo we don't care. Naho wosimba ugakora kuri plafond, naho wovuga indimi nk'iz'abamarayika, udafise urukundo rwa Kristo, muri wa Kristo. Mwabyumvise? Yego, turakeneye une génération, turakeneye urunganwe uri passionné na Kristo gusa. Turakeneye urungano atakindi kintu ruzamwishengero rurondera atari Kristo gusa. Turakeneye une génération y'abantu badashinga ishengero kugira ngo barondere uko babaho, ariko bazoshinga ishengero kugira ngo abandi babeho. Turakeneye une génération y'abantu by'ukuri biteguye no kubabazwa ku bwa Kristo Yesu, no gupfa ku bwa Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya. Usome gusa iyo Waroma c'10 ku murongo. Iri ni ryo sengesho nkeneye ko mumfasha dusengere abarundi bose. Ndumva ni shengero ryose, si abarundi gusa bafite ico kibazo. Muri Afrika turafite ico kibazo, ku isi yose ishengero rirafite ico kibazo. Uyu munsi namanda babwire ngo twaratewe, muga ntitwigize tubimenya. Aho uyu munsi mwene so ari wagwana na mwene so. Uyu munsi ntitukirukana abadayimoni, ahubwo mwatubokemeye abakristo bene wacu. Kuko umenga abadayimoni sibo batubangamiye, umenga bene so nibo batubangamiye. Muravyumva? Ni kibazo dufise mu ishengero, ni kibazo dufise ku isi yose. Uyu munsi hadukunda mwene so, Kristo atwigisha ngo dukundane nk'uko yadukunze, kugira naho twofira mugenzi wawe. Ariko uyu munsi nito tubambere kugwana, nito bantu bambere bo kwankana. Nikuvuga ngo ibyo turimo si vya Kristo, turi mu bindi bintu biri makiye, muga c'est pas Kristo, si Yesu.
nico gituma turasaba ngo Mana duhezagire, Mana duhe ariko nituronka, kuko ibyo turiko turasaba ntibihwanye n'imitima yacu. Imitima yacu ntiraba ready, ntiri prepare, ntiritegura kwakira. Uramugabana gusaba ikintu kimwe, nawe wafuta ibintu byose usengera mu buzima bwawe, nawe wafuta ibintu byose mu buryo bugaragara ukeneye, ariko ukagumana iki kintu kimwe ngo Yesu ndagukeneye mu buzima bwanje, Yesu ndagukeneye mu buzima bwanje. I need you, ndakwiyeguriye mwami wanje. Haleluya, haleluya. Sininda guhamagara abizera Yesu Kristo aho uri hose. Utarizera umwami Yesu Kristo, mu mutima wawe ugira iryo sengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo, ubwire ngo Yesu ndakwakire mu buzima bwanje. Yesu, je t'invite dans ma vie, ndagukeneye. Ni wowe buzima, ni wowe utanga ubugingo budashira, nta wundi atanga ubugingo budashira, nta wundi yatwemereye kuduha ubugingo budashira, ni Yesu Kristo wenyene. Cicumi mudusomere Abaroma igice c'icumi, tugende ku murongo wa mbere. Haravuga ngo bene data, ibyo himara umutima wanje nibyo nsengera abisirayeli ku Mana. Ibyo sengera abisirayeli ku Mana ni kugira ngo bakizwe. Ni gute Paulo asengera abantu bahawe amasezerano y'Imana, bahawe amasezerano y'Imana, bakorewe itangaza n'utumbiza tutigeze tubona mu buzima bwacu, akasenga ngo bakizwe? How? Bigenda gute ngo abisirayeli bakizwe kandi aribo babonye igitangaza bikomeye ku Mana, aribo bitirirwa izina ry'Imana, aribo bitirirwa Imana, Imana y'Aburahamu, ya Isaka na Yakobo? Ni gute Paulo asenze ngo bakizwe? Umurongo wa kabiri tuvuga ngo ndabashingira inta yuko bafise ishaka ry'Imana. Bafise ishaka ry'Imana. Abarundi, abanyeshengero uyu munsi, abo tutabanyedini, bafise ishengero ry'Imana, birirwa barasenga, birirwa mu makorare, birirwa mu bikorwa vy'Imana, bafise ishaka ryinshi ry'Imana, ariko si mu buryo bw'ubwenge, ko batari bazi kugororoka, kuko batari bazi kugororoka kuva ku Mana, bakarondera kwishingira ukugororoka kwabo, ubwabo ntibaganjwe kuva ku Mana, kuko Kristo ariho ivyageze bishikirako, kugira ngo aheshe uwizera wese ukugororoka. Ngira isengesho ryanje nuko abantu bose, nuko Barundi bose Imana yobahumura amaso, abakorera Imana bakayikorera mu kuri, bakava mu bikorwa nico gituma barushe, bakaja mu kwizera umwami Yesu Kristo, akabaho kugororoka kumwemu. Haleluya, haleluya. Birababaje ukuntu umunsi abantu barushe, barakora bakaruha, ariko resultat zero, nta na kimwe babona mu buzima bwabo, nta kintu na kimwe gishasha kiri mu buzima bwabo. Uko bari niko bahora. Ariko ndababwiza ukuri, Yesu niwe wenyene, uko yari niko rero na munsi niko ahoraho, kuko niwe wenyene ari parfait. Ariko jewe nawe turahinduka tugasa nawe. Jewe nawe tubwiza guhinduka, nous devons être transformés. Umwami Yesu ari hafi gutora ishengero ryiwe, ariko nazotora abantu batariko barahinduka. Never. Imana yiteguriye kurekura meme ibintu bigaragara, ariko ntibirekuye kugira ngo twishime, ntibirekuye kugira ngo twirate, ntibirekuye ku bwami bwiwe, ku bwami bwayo. Ni kuvuga ngo bazoba ari transformé, nibo bazovyakira, nibo bazoshobora kubijurisa.